All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko muratura right now kuri Isanamu TV online. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko muratura kuri screen television, muri muhira cyangwa muri mukazi cyangwa muriko muratura kuri telefone zanyu. Ndabahaye ikaze kuri exclusive interview ngiye gukorana n'umwe mu baririmbyi basanzwe baba mu gihugu cy'Ububirigi cyangwa Brussels. Asanzwe akora ibikorwa bitandukanye, uramaze kumwumva mu ndirimbo zitandukanye yakoranye na Big Fizzo, indirimbo yitwa Suguma, aramaze gukorana na Davis D kuva mu gihugu cy'u Rwanda, and by the way muri iyi minsi iri imbere agiye gusohora igikorwa ciwe cyitwa Morning Star ari kumwe na Bad Boy, Sugar Boy, ni Davi, and mu kwezi kwa September itariki imwe na zibiri azoba ari muri Sweden. Aramaze kuboneka mu biteramo bitandukanye, aramaze kuboneka mu trending atandukanye ari kumwe n'abastar batandukanye, turaza kubimenya vyose na nyene muri exclusive interview. Ndaguhaye ikaze ukurikirane iyi exclusive interview ndi kumwe na Ntiranyibagira Jean Paul. I'm sorry, introduction yari ndende cyane, ni kubera ko amaze gukora ibintu byinshi cyane, abantu benshi mumaze kumubona, nashatse kubacira ku mayange. And by the way, this is not the first time aciye kuri Isanamu Media, yeah? Yeah. Ikaze my brother. Merci beaucoup, merci Kaze Media Isanamu. Kuri kano kajya mumpaye kugira ngo tuganire kuvyerekeye ama projet yanje, music en general. Umeze neza by the way? James bien, ndashima nkuko mubibona. Umuziki muri rusangi kuva kijya gihe twagukoresha ikiganiro gushika kuri iki gihe, bimeze gute? How is life, music? Music iguma igenda neza, iguma evolve uko bukene ko bwije. Kuri je mburumengo nguma ntera intambwe, aho mbandi no munsi siho unsange ejo. Ivyo nkoze no munsi sivyo nkoze nkorejo. En general mbona biriko biragenda neza kandi biko yifata inzira nifuza yuko byofata. Mu minsi mike iri imbere ndabona yuko aho nzoba ngeze azoba ahantu hashimishije gose. And by the way, umaze iminsi uriko trending cyane ku ma social media, urafise ifoto uri kumwe na Ruga, abantu benshi bari bagije icyakurikiye après guhurira hajya muri show. Ndashaka utubwire gato the story behind about ije foto mwifotoje muri kumwe na Ruga. Ni project by the way? Na Ruga si foto gusa ko mwabibonye, ni projet. Ruga twarabonanye, twari muri concert imwe, abeko dura muri concert twarahuriye muri hotel turaganira parce que nari ndumwe mu bamwakiriye igihe azokora concert ngaha mu Birigi. Twaraganiriye ndamwumvisha projet yanje, turavugana. N'umuntu yatahura gose ibintu, n'umuntu wihutiyeho projet zimeze ukuntu ndifuza gushingana n'umuji ameze bien sana. So twaraganiriye rero, voilà, haja twavuye dukoze indirimbo je na Ruga irahari. Icayitebeje gusohoka gusa ni clip, gukora clip nivyo ndacamurindiriye ko umwanya wiwe, kuko urazi ko ataba ngaha kandi hagiye yavuye hariya acaja mu projet menshi. Yarafise tuwa muri Amerika irahera acagira asubira umutwe ari gushutingira ko no yaciye aza gukorera ko umuntu ze muri Zambia. Then umwanya ruca mutoya pour moment ari muri Amerika. Twako turavugana hirya yejo, arambwira yuko deke opportunity yose ibonetse yo kuza ngaha ushaka shooting video, Kumushira collaborating na Ruga. Na mahera menshi yagiye. It was not easy mugabo, nakubwi n'ukuntu approaching umuntu, murashaka kuvugana bivanye n'uriwe na vibe mwagiranye, then ugasanga ibintu biroroshe gusumba. Kuko d'abord nawanje twabanje na vibe nziza, turavibinga bya bien, turavugana mawiri matatu ibintu nk'ivyo. Then ndavuga ati man, I need you to help me, man. I need your help. Tipavukuti, let's do it, man. Management ya Ruga nawe guconnectinga byari byoroshe by the way? D'abord jewe navuganye na manager wiwe.
ava yuko urugo nashika ngaha maze twavugana mbwa twavugana nyuma projet parce que nari muri organisation y'ijya ntuze y'ijya concert yiwe so urumva c'était facile communiquer na manager wiwe then ukuntu nagiye kubategera nije nabakiriye ndabajana kuri hotel then cyo turagira na connexion ngaho kuri hotel turavugana turaganira then duhura muri concert turavugana turaganira tuvuga uti pourquoi pas pourquoi tumfashe sinambwa ati dukwane nambwa ati fasha jisi fasha ndebe yuko najewe no gintambwe nteye muri music waragerageje kumuvugisha kubijanye n'umuziki wacu umuziki wo mu Burundi vyinshi twabivuganye ko wambwiye yuko nashobora kubwira ati umuziki numviriza exactement n'uyu parce que turirimba muri migi wacu mugabo yaravuze uti je umuziki wose muri Afrika ndabumviriza ibihugu byose ndavyumviriza yarambwiye yuko n'abantu bashaka kumuzana gukora concert mu Burundi mugabo byananiranye hari ibyo batumvikanye ko na management yiwe mugabo ko azohavaza gukora concert mu Burundi urumva rero ni opportunity nziza kandi afite indi concert i Kigali muri arena muri October kandi wose naho nyene niyo nzoba ndi urumva Suede ndashaka ari opportunity nziza guca dukora iyo clip hari ya canke hamwe yoza ngaha hava yuko aja mu Rwanda tuzoyikora ngaha tuzokoze iyo clip atari banga like how much you spend iyo ni I can imagine like ni nk'inzu nka zibiri zitatu ni ibintu bo urabizi ruga n'umuririmbyi si umuririmbyi n'importe qui n'umuririmbyi akomeye afite izina rinini mukoranye clip ahubirutije jewe DJ abashize gufasha je kwemera gusa ko mukorana gusa wowe nyine ufasha nyine bwonyene DJ kwemera gusa avuga ati okay iciranga kwifata ifoto DJ ibyo ni ibintu iyo nindi ntambwi urumva so urumva rabwo ati je bro jewe icyo nshaka gusa nuko izina ryanjye riguma rizina ryanje nyene so tubikora gute wewe rongera ibi ni clip tikora kuno then ibintu byose bigenda neza ukurikije ama condition yiwe ya clip kuko nta kibazo murakora kabisa kugira tuzaje ama condition yanje naya nifuza ko dukora ibi nibi tubikore uku ibindi byose sawa amen birakorohera gukora ibikorwa nk'ivyo like gucollaborating n'abantu tuzi ko bari expensive kugira ngo ubashire muri project zanyu bitaba byoroshe like amafaranga uburyo connection and stuff there's nothing easy mugabo yuko akora ikintu gishaka yuko akora ikintu ifuza gushikako pourquoi pas bitoro kandi nakubariye ni vibe amwagiranye n'umuntu kuko urashobora kufisa n'amahera kaka kumukorana baje kumuzana ati je ndafisa amafaranga haya dukorana indirimbo kavuga ati bro wapi no mugabo dabo wanzwe create friendship ibyo je nakoze na create friendship ava ko nanambwire ko nshaka tunakorana kuko ntihazi ko naririmba mugabo wa play tumaze kugiranira nyene gucilinga kerkeza ati bro ndamwumvisha ama projet yanje ndamushindi muri mfise muri studio avuga ati nta kibazo man je nashaka gufasha jisi nambwiye ati fasha man help me ndashaka gutera intambwe ndashaka kugira ahantu mvuye naho nshitse avuga ati ne pourquoi pas so gukora nawe rero sikintu kiba cyoroshe mugabo ari kintu uvuga ati ni kintu nshaka gushikako I have these dreams nshaka ku achievinga uvuga ati why not reka nsheme ingubu zose mfise reka nkora ubyo bwose nshoboye kintu ndagikora gikoreke yeah ama utegekanya iyo project kuzoyisohora ryari project yanje naruga anytime umva clip ihejeje gushutingwa video yo dropping ikintu gusa kimagaritse ni clip kuko sinosohora audio umva no ndiko ndica simari kurabikora nko byari kuko kana nawe ntiyo vyemera namwe usanga uso indirimbo ntana posting urumva ça sert à rien mugabo urumva navuga uti reka ndindire dukora iyo clip nkuko we abishaka ko bigenda hanyuma indirimbo isohoke apart yo kuba ukora umuziki ngaha mu Bubiligi urafise yandi deals usanzwe ukora yeah bangita bad boy with a good heart so yeah biroroshe by the way gukora ayandi deals ukora n'umuziki how do you manage this ni kuyorganiza ukavuga uti parce que music ntoyikora music double music n'amafaranga uri n'amafaranga gose clip indirimbo irashaka gutwara plus de 20 millions kandi bona indirimbo isanzwe so music kugiye ikorere rero irifa yuko
ufise ibindi bintu ukora ama income ayandi agufasha kugira kure iyo music. So uriyorganiza ukavuga uti okay, ibi ndabikora muri uyu mwanya, ibi ndabikora muri uyu mwanya, ikintu cyose ukagisha umwanya wacu, umwanya wa music n'umwanya w'ibindi bikorwa. Mu minsi yeze warapostinze kuri social media wambika umukobwa impeta, abantu benshi baribaza ati Pizzo John yes agiye kurushinga, nujya bapostinganye ifoto bari kumwe and stuff. That was real canke yari scandal canke yari indirimbo, I don't know. Scandal y'impeta ntibaho, scandal y'impeta ntibaho, nuko nyine ibintu hamwe bigeraho bikagorana umugabo. It was real. Yeah. And after urategekanya kuzorushinga vuba cyane cyane? Of course, ndi umuntu man, I need a wife, so yeah. Okay, hama warapostinze urateasing indirimbo yawe uri kumwe ni Davi, wavuze ko anytime soon ushobora kuidropping iyo ndirimbo. By the way, ndashaka kumenya icyatumye utagetinga gukorana ni Davi. Ni giki cyatumye wimvira ko mwokorana kuri iyo ndirimbo, and so far ni indirimbo imeze gute nayo itarasohoka? Davi Scott numujamari ali talented, very talented, arabizi gose kuririmba kandi si project dukoranye. Mpamagara ko na David original nayo ko na Davi. So David amaze kuza akayumva avuga ati bro, iyi project ndashaka kuyijamo. David ndamubaza none ubona gute? Ko David numva bona umuji wanje depuis numva tusaba baririmbye namubwira ati urazire project ubona byo kunda ko cikorana na David we tugakorana yindi. Nta kibazo vraiment. Nenze kwimusaba kugira dukorana cikorana na David. So shavuga ati reka original igumeho mugabo ni yicikora kuko original yayo nayo nyine ndiko turapanga ikora clip. So chadukuriya rero turafise project zirenga zitatu ndi kumwe na Davi. Yeah, hariho project yiwe ndimo, hariho project zindi ziwanje zibiri arimo, urumva turafise ama project menshi na Davi. Yeah. Abarundi basanzwe bakurikirana indirimbo z'abarundi, like muraronka support y'abarundi nkuko muba muvyifuza mwebwe muri ino cyane? Abatwita ngo turaba diaspora niho bica bipfira. Aho bipfira ngaho muri when it comes to support bica bipfa ko uri mu diaspora. Cyo usanga umengo wewe uri mu diaspora nyine numva nturi mu Burundi, umva baca gufata umunsi n'umwe mu Burundi. Siko byo bikwiye kugenda. Nimba ndi umuririmbyi ndi mu Rwanda, ndi umurundi. Nimba ndi umuririmbyi mba muri Amerika, mba muri Europe, ndi umurundi. Ndi umuririmbyi, ndi umurundi. Peu importe ahomba. So ntumfate nk'umu diaspora, mfata nk'umuririmbyi w'umurundi. Siya support uya muntu muri kumwe ngaho mu gihugu yimpera je nyine nkuko bikwiriye ko naje ndayikeneye. Support sinumva ko tutayironka mugabo ntago arico kimwe ni abaririmbyi bahari kuko DJ vuga ati yari mu diaspora. Aho bipfiraho nyene kuri ya kuzina ngo no mu diaspora. Hakuvuga ati so ni umuririmbyi w'umurundi reka tumusupport nge comment bikora nk'abandi. Nuvuga ati ko ta support mu diaspora hacaza mo difference rero yuko nta gusupportinga nibyo bigije kugira gusupportinga, urumva hariho difference. Mugabo support urayironka, sino hakanwa support ntayironka, ndayironka vraiment kandi kwiriye. Mugabo suko sinayironka nkuko byari bikwiye kwa bimeze. Kubgawe none wibaza ko ikibazo kiri hehe? Ni giki wosaba aba fans b'umuziki basanzwe bakurikirana mwebwe ba diaspora? Ni giki bohindura aba journalist batandukanye badatanga izo support, let's say ziri 100% n'umuntu ari hajye nyene mu Burundi? Ni giki wobasaba abo bose muri rusange? Abafana dabo bara supporting, ndafise abantu bara supporting. Le truc c'est quoi ni les promoteurs. Ba promoter nibo numengo ntayibona kumwe gusupportinga mu diaspora. Juste comme ça nyene ntayibona kumwe gusupportinga umuririmbyi abari kumwe hari. So ico no basaba nuko gusa bo kwikura mu kintu cha diaspora kavuga uti c'est un artiste, c'est une star bonde nta kindi. Hanyuma kuba aba hehe ari hehe
tuvyihoze bose ati umustar w'umurundi peu importe haba twikure mu izina rya diaspora deke nimba nkoze umuziki mwiza supporting nimba ari mubi okay ntu supporting mbwo nimba nakoze umuziki mwiza nkashamo ingufu gukora clip nziza gose murabona amaklipe je nkora clip nyine ari kuri high level so supporting ibyo ugomba nakoze supporting akunda umurimbyi umuntu dushira muri category imwe n'abandi baririmbyi b'abarundi apana kunsha muri category vuga ati uyu ni diaspora uyu ya memta uri ha promo mugabo ugasanga iyo promo yawe wayirisha mugabo ugasanga muziki ntigiriye promo ko wayirihiye parce que t'es pas là ntuziriko birakoreka umwanya umwe cyangwa uwundi birakudisappointinga mu kazi usanzwe ukora ku muziki wa sabura birabura cyane gose mugabo ntibinde ko haje ntibimbuza gukora ndakora kuko iyo urakora ibintu byiza kuko urabona ko nakoze indirimbo zibiri zose barazihagaritse sense yarazihagaritse suguma barahagaritse mpamagara barahagaritse afite ni ibintu byangiretse yuko mfise abafana bumviriza indirimbo zanje meme si hari abantu bazumviriza zarabashikiriye barazumvise zabashikiriye yarasirikiye mu gihugu kugira license ndi hagarika sabye dirika indirimbo yasirikiye mu gihugu so urumva nca gutoke ndafise abantu bapushinga ibikorwa byanje mu nzira iyica nkiriya ndafise abantu bumviriza ibikorwa byanje ndafise abantu basupporting ibikorwa byanje mu nzira ica nkiriya kubona sense yarahagaritse indirimbo zawe zibiri wavyakiriye gute kwanza kijye gihe babivuga and wabifashe gute muri wowe yari nk'inkuru y'inca mugongo navyakiriye nabi kuko izo ndirimbo nari mfise ariko zirahitinga sugume yari kirahitinga gose mpamagara kirahitinga gose mugabo icyangiye nuko abantu bambwiye uti bazagaze ku radio mugabo twaje dufise mu telefone twaje ku YouTube izicavuzwa urumva turacha zoom cyangwa supporting so barazagaritse mugabo abazikunda abani bazumviriza mugabo ni kuri je byarambabaje ntibyanyohiye kumva indirimbo banje bayihagaritse kandi bacibagarika zibiri amemta numva bashitse guheza umva bashitse kariyere bashitse kugira ngo kuyihagarika so naje mvuga uti okay reka dukora ibyo bashaka ko dukora mu ngaburo trike nuko nta politique ya music bafise badutegurira twego baririmbyi kugira ngo nitwakora indirimbo bashaka zigira ico zitumariye parce que nitwakora ibyo bashaka twebwe bobo twebwe dufite akaye kamaro kuko umuririmbyi aragira targeting je na targeting anje nuko hagira ico nkora ico message ishike aho nifuza kishika hanyuma hagire ico nkuye mwivyo ndiko ndakora kuko music nakazi it's a business man so iyi business yanje ndiko ndakora gute ifoko ndaba ukuntu ndiko ndakora business yanje irunguka ntikirunguka none ngoma nkora business tunguka kandi hari business yunguka no kora business yunguka so barebe rero ati abaririmbyi bari mu kazi bari ko bakora business karoti bari ki business ahubwo kandi pushing business yabo ti promoting igere kuri babesheho ninzo usanga ejo uzosanga nta twagiye muri kugura amarebo twahakaza abantu umuririmbyi afise rebo yiwe ikoranga abantu 10-50 yahakaza abantu urumva ibyo byose kubigera ko nuko bajya abantu babijejwe badushigikira hanyuma banagire ico bita politique y'umuziki ukuntu abaririmbyi boshobora kudandaza kuko bariko barakora hanyuma niba bashaka uziga indirimbo zabo bashaka bonyine kumviriza tuziririmba zirahari zo ziririmba mugabo tuvuga uti tuzirimba dufise ici zotumarira apana gusa kuyumviriza yo kuryohera mu matwi yawe mugabo je ntacho biriko biramfasha ya ifolo yuko bavuga uti okay ndeka dukere politique izofasha abaririmbyi kugira ngo ivyo baririmba bibagirira akamaro kuko ega nta mwaturi bazga indirimbo zakaranga bashaka turirimba ntamwe tuzirimba mugabo zishizumviriza abandi zumviriza nyene just abantu bakeya abantu bashaka kuzumviriza mugabo ego ni nziza sintavuze kandi kubikora ni vyiza mugabo turabe na twebwe barabe na twebwe ibintu twokora byogira aho bidufasha aho bidukwe no bidushikanye ntidukore gusa ibyo ibishimisha bariya iruhande rumwe tukora ibintu bishimisha iruhande gose en general abantu bose baryoherwa kandi twese tugire du profit tugice dukwimye two turakora imikoko byacu
uri umwe mu baririmbyi bazoteramisha abakunzi b'umuziki mu gihugu cya Sweden, ukaba uri umuririmbyi wa kabiri w'umurundi azoba ari muri icyo giteramo. By the way uzoba uri kumwe na Satb n'abandi batandukanye ba Harmonize, ba Yemi Alade. Uriko witegura gute ku bijyanye n'icyo giteramo kizoba muri September, kizoba September 1st and 2nd? Uriko witegura gute kuri icyo giteramo? And kwanza ndashaka kumbwire by the way connection ingene vyagenze kugira ngo bakwandikire bavuga ati dushaka ko uboneka muri iki giteramo. How vyagenze gute? Ninde yaguconnectinze the situation? Je nabonye email banyandikira, baramproposa One Love Africa Music Festival 1st and 2nd September muri Suede. Bandikiye email baramproposa hariho festival bla bla bla, twaragiye turabona page yawe turabona ko mingo urashaka kugira fait partie yabo turamisha abanywanyi abakunzi b'umuziki ngaha muri Suede. So twifuza yuko participa, hanyuma ndabaha amakondisiyo yanje, ndabwira ati jewe okay c'est bon, bizogenda gute? Barampa kuri programme hari ibyo bazoba hari, azoba ba Yemi Alade, ba Harmonize n'abandi benshi, na Davis Scott turi kumwe nyene Tuzojana. So ndabaha amakondisiyo yiwanje, ivyo nkeneye nuko nshaka ko bigenda, hanyuma turahuza, then nshaka guti okay ko twahurije rero nta mpamvu nimwe bituma ntaza kuryoherwana n'abandi kugira ngo nteramishe abandi, kandi ni connection nziza ko ziranagize nafasha kugira ngo nugurure inzira z'ibikorwa byanje. Uriko witegura gute rero kugenda performinga muri icyo giteramo muri Sweden? Je ndi nk'umusirikare ari ku rugamba, umuririmbyi nk'umusirikare ari ku rugamba, na ndi ready anytime. So ndi ready, team yanje yose turi ready, twiteguye neza. Ahubwo gusa reka ntumira abantu bose bazoba bari muri Suede, muri Norvège, muri Denmark, zijya koti zose bazoze ku bwinshi. Abaririmbyi barundi barimo ni babiri gusa, ni Satb na jewe na Davis Scott, mbo tubatatu dizo. Niyo baririmbyi barundi bazoba hari bonyene, kandi azoba ari ubwa mbere pour première fois. So abarundi rero bose baba hari ya s'il te plaît, muhaguruke mwese muzire rimwe mudushikire, mutwereke yuko tutatamba twirorera. Natwebwe tuzokora ibishoboka byose, pagisa abarundi gusa, abantu bose bazoba hari. Abantu bose tuye festival izomara 2 jours, le 1er et le 2 septembre bazoza ari benshi. I promise you guys, sinzoba disappointing. Nko mu guheraheza, nashaka kumenya urafise plan yo kuja mu Burundi, urafise ama project wifuza kuzoja kurangura mu Burundi? Actually, I was supposed to go last week. Last week nateza kuja mu Burundi, haro concert yateza kuba ya Christopher. Kumsa nateza kuba ndimo naje mu concert, mugabo byarahindutse gatoyo ko yacaronka ibindi bikorwa aza gukorera muri Amerika, bico bituma idate amatariki bitohuza gatoyo tugateka tubishire imbere, bari amatariki nturamenya neza, mugabo nateza kuba ndi Burundi pour moment. So mugabo ndabona yuko mu minsi mike atari myinshi nzoja mu Burundi uko nafise projet, ndafise indirimbo nakoranye na Dramati, hamwe yote bakuza jewe nzoca ngenda twishutingira hariya, mbwa hamwe yoza ava yuko ngenda urumva c'est beau aussi. Ndafise indi projet mfise mu Rwanda, nteza kuza gukora gushutinga, ndafise muri twakoranye mu Rwanda, nteza gushutinga indirimbo nawe nyene, urumva anytime ndashaka gusubira mu Burundi. I wish you all the best man. Reka turangirize ngaho ikiganiro cyacu, hama ndizera ko atari ubwa nyuma dukoranye ikiganiro, tuzosubira dukorane kandi I'm here to deliver every stuff of entertainment. Ndagushimire cyane my brother. Ewana, thank you so much. Thank you for your time. Thank you Isanamu TV ku mwanya mwaduhaye, kandi nkabasaba ko mubana muri kukunyere mudushigikire, mufashe kuko nuko ko ari iyi TV ikomeye iri ngaha yashikira abaririmbyi abarundi ba diaspora. So ico nabasaba ko mubana muri kukunyere man, kuko urabona yuko urabizira music imena iri kuri social media. So
munshizemo inguvu mukadufasha turizeye neza yuko natwe tutazohengeshanya kubakora ibikorwa byiza. So thanks for your time, thanks for the opportunity. Hanyuma nubiza yuko na jewe bro nzoguma ndaha ibintu bimeze neza gusa. Ya indirimbo yanjye irasohoka, indirimbo yanjye na Davis Scott irasohoka cette semaine irasohoka. So abanywanyi banje, abakunzi b'umuziki ndubundi, abakunzi b'umuziki aho muri hose, mugende musubscribe kuri YouTube channel yanje. Hanyuma mwanaye murifata mu kugira ngo ibikorwa byacu bishike kure. Yeah. Thank you, man. And thank you so much kuri wewe wafashe time yo kuraba iyi exclusive interview turi kumwe na Pizzo John, je nitwa Jibril. Yari yaduhaye time yo kuvugana nawe ku bintu bitandukanye biriko biratrendinga ku ma social media. Kuri wewe wari usanzwe umuzi washaka kumenya vyinshi kubijanye n'umuziki wiwe. Enjoy the interview. Je nitwa Jibril, ndaguhaye ikaze ndagusezeye wewe ariko uraturaba right now kuri Isanamu TV na Isanamu Media. Make sure you subscribe to our YouTube channel. Until next time, bye bye.